Mwaramutse cyangwa mwiriwe bivanga naho mereye mwese. Uno munsi tuguma turebere hamwe aba producer 10 b'abarundi babisha bigacika ngaha muri industry ya Buja Flavor, ndetse turebe n'amafaranga ushobora kubaha kugira ngo bagutunganirize igihangano cawe kandi kikaza kimeze neza cyane. Aha ni kuri Achieve Dream TV, kuri micro muri kumwe na True Boy. Reka ndagusabe ubanze ukore subscribe cyangwa se abone, utibage na partage. Aha ni kuri Achieve Dream TV, kumana natwe. Achieve your dreams. Ni kenshi cyane abaririmbyi basohora indirimbo zirakundwa cyane, zikavuzwa ku maradiyo no ku mateleviziyo, mu tubare ndetse n'ahandi hantu. Ariko ni gakeya twibuka umuproducer aba yashizemo uruhara kugira iyo ndirimbo isohoke imeze neza. Nkeka umuproducer arashobora gukorera indirimbo umuririmbyi, ndetse iyo ndirimbo igahindura ubuzima bw'uwo muririmbyi. Ariko ni gakeya twibuka uwo muproducer. Ndico rero nico cyatumye ndabazanira urutonde rw'abaproducer 10 babica bigacika ngaha muri industry ya Buja Flavor. Ku mwanya wa 10 twasanga umuproducer yitwa Amafaranga, azwi kuri kino kirango MA Production. Uyu muproducer Amafaranga niwe yazamuye impano ya MB Data, ndetse yakoreye indirimbo nyinshi MB Data, harimwo indirimbo yitwa Focus by MB Data n'indirimbo yitwa Ya by MB Data featuring Kidumu. Uyu muproducer yarakoze n'izindi ndirimbo nyinshi. Uyu muproducer Amafaranga kugira ngo agukorere igihangano cyawe umushira amafaranga angana n'ibihumbi 200 vy'amarundi. Ku mwanya w'9 tuhasanga umuproducer yitwa Beat. Uyu muproducer Beat azwi kuri kino kirango. Indirimbo nazo yakoze harimwo nk'iyitwa Ekisa by Victoria's Team, hariho n'iyitwa Ingabire by Gospel Artists We Are Empire. Uyu muproducer nawe kugira kukorera igihangano cyawe umuha amafaranga ibihumbi 200 vy'amarundi. Ku mwanya w'8 tuhasanga umuproducer yitwa Pro. Uyu muproducer tumuziko akorera muri Bank to Boy. Uyu muproducer Pro azwi kuri kino kirango on the beat. Uyu muproducer Pro niwe yakoze indirimbo nka Umudodo by Bakorera, hamwe n'indirimbo Ubusa ya Bakorera nanone, hamwe n'izindi nyinshi. Uyu muproducer nawe kugira gukorera igihangano cyawe umuha amafaranga angana n'ibihumbi 300 vy'amarundi. Ku mwanya w'7 tuhasanga umuproducer yitwa Best. Uyu muproducer Best azwi kuri kino kirango The King of Bass. Indirimbo yakoze harimwo indirimbo yitwa Faible y'umuririmbyi Monia Frere featuring Bakorera, hamwe n'indirimbo Ryoha ya Monia Frere nanone. Uyu muproducer Best asanzwe aziho no kumaririza imishinga y'abandi ba producer, ico bita mixing na mastering. Uyu muproducer Best kugira gukorera igihangano cyawe umuha amafaranga angana n'ibihumbi 300. Ku mwanya wa 6 tuhasanga umuproducer yitwa X-Factor. Uyu muproducer X-Factor azwi ku kirango nka You Already Know. Uyu muproducer X-Factor yakoze indirimbo nka Million Faces yiwe nyene ari kumwe n'umuririmbyi Bakorera, hamwe n'indirimbo Yo y'umuririmbyi Lappy Boy ari kumwe na Trezor. Ni umuproducer nyene kugira gukorera igihangano cyawe umuha amafaranga angana n'ibihumbi 300 vy'amarundi. Ku mwanya wa 5 tuhasanga umuproducer yitwa Beat. Uwo muproducer Beat
azwi kuri iki kirango cye indirimbo yakoze turabona nk'indirimbo yitwa No Sara by Bface on the Floor hamwe n'indirimbo yitwa Bizoza by Everyday Winner. Uyu mu producer Trust Bet kugira ngo agukorere igihangano cawe umuha amafaranga angana n'ibihumbi 300 vy'amarundi. Ku mwanya wa kane turahabona umuproducer yitwa iBreezy. Umuproducer iBreezy azwi ku kirango nka indirimbo yakoze turabona nk'indirimbo yitwa Bersima by DJ Fernando hamwe n'indirimbo yitwa Niwe Mfise by MTC. Umuproducer iBreezy kugira ngo agukorere igihangano cawe umuha amafaranga angana n'ibihumbi 300 vy'amarundi. Ku mwanya wa gatatu twasanga uwitwa Jibu the Classic. Uyu muproducer Jibu the Classic asanzwe azwi ku kirango nka Jibu the Classic. Indirimbo yakoze hariho nka Tuza by Lino G na Satbi, indirimbo Aba Besto by Everyday Winner ndetse n'indirimbo C'est la vie by Lino G featuring Monia Frere. Uyu mu producer Jibo the Classic kugira ngo agukorere igihangano cawe umushira inoti y'ibihumbi 400 vy'amarundi. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga uwitwa Gigabit. Gigabit asanzwe azwi ku kirango nka niwe yakoze indirimbo ku mushaha ya Bface on the Floor ndetse uyu mu producer nawe asanzwe azwi ko kumaririza imishinga y'abandi ba producer ico bita mastering na mixage. Gigabit kugira ngo agukorere igihangano cawe umushira inoti y'ibihumbi 400 vy'amarundi. Mbega ku mwanya wa mbere wibaza ko twasize nde? Ku mwanya wa mbere hariho witwa Joel Hunton. Uyu mu producer Joel Hunton azwi ku kirango ciwe nka uyu mu producer yakoze indirimbo nka Madame by Dramati na Itampolize by Dramati nanone. Uyu mu producer Joel Hunton kugira ngo agukorere igihangano cawe umuha amafaranga angana n'ibihumbi 500 vy'amarundi. Nuru rutonde rw'aba producer bica bigacika ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Aha hari kuri Achieve Dream TV. Reka ndakwibutse kandi ukore subscribe canke abone ngaha kuri TV yanyu ya Achieve Dream TV. Naho butaha, ciao ciao. Achieve your dreams.